umuvyeyi nyene icubahiro, Eklesiya Nyeranda umuvyeyi wacu iragusavye ngo winjize abavukanye bacu mw'ibanga ry'ubudiyakoni. Urazi yuko babikwiye. Aho tumariye guhanuza umuryango w'abakristu kandi tukumva icyiyumviro c'ababisemwo ijambo, ndemeje ko twasanze babikwiye. Dufashijwe n'Imana n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, turahamagariye ababene wacu ibanga ry'ubudiyakoni. Abasavye gutegwa iteka ryo kwatirwa mu ibanga ry'ubudiyakoni nabo bace baba baritegura gushika ngaha imbere y'umwepiskopi. Bane banje nkunda cane, umwanya mutarashikira iteka ry'ubudiyakoni tegerezwa kwemera imbere y'abantu ko muzorangura neza ico gikorwa mugiye gushingwa. Murashaka kwatirwa nkabubika kw'ibiganza, ingabiro za mutima mweranda zikabakomeza mukaba abakozi b'Eklesiya. Ndabishaka. Murashaka kurangura ibanga ry'ubudiyakoni mugafasha abasaseredoti mu guteza imbere igihugu c'abakristu mwitumwe n'urukundo rwicisha bugufi. Ndabishaka. Murashaka kwamana mu mutima utagira akanenge ingeso y'ukwemera nk'uko umutumwa Pawulo abivuga, kandi uko kwemera mukakwigisha mu mvugo no mu ngiro mukurikije inkuru nziza n'inyigisho zamye zihererekanwa mu Eklesiya. Ndabishaka. Kwejo ku mugoroba mwemeye kugumya ubwere ntegerwa no kutazoshinga urwanyu kugira ngo mwame mubangukiye ibanga kandi mubi ikimenyetso ca bwa buzima bw'ubwami bw'ijuru bigaragaza imbere y'ishengero mu gutera intambwe mwigira imbere. Murashaka gukomeza umutima w'igisabisho ujanye n'ibanga mwemeye mukwama muvuga ca gisabisho c'Eklesiya ngo musabire aho mushinzwe n'isi yose. Ndabishaka. Mu biganiro vyanyu murashaka kwama mwigana Kristu we muzokorerera umubiri n'amaraso kwa altari. Ndabishaka, Imana izomfasha. Umwe wese aca yegera umwepiskopi avukame imbere yiwe, ashire iminwe yiwe mu minwe y'umwepiskopi, ikimenyetso c'uko azokwama mugamburukira.
Joziwe uranyemereye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira. ndavyemeye. Imana yatangugira ivyiza muri wewe niyuhire. Elvis Vobis uranyemereye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira. ndavyemeye. Imana yatanguye kugira ivyiza muri wewe niyuhire. Moise uranyemereye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira. ndavyemeye. Imana yatangugira ivyiza muri wewe niyuhire. Nolask uranyemereye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira. ndavyemeye. Imana yatangugira ivyiza muri wewe niyuhire. Pasteur uranyemereye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira. ndavyemeye. Imana yatangugira ivyiza muri wewe niyuhire. Joel uranyemereye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira. ndavyemeye. Imana yatangugira ivyiza muri wewe niyuhire. bace bataramuka basubire mu bibanza vyabo. Hanyuma abasavye kwatigwa mu ibanga ry'ubupatiri nabo bace barenguka imbere y'umwepiskopi bamenyeshe imbere yiwe n'imbere y'iri shengero rikoranye ko bemeye iryo banga kandi bashaka kurirangura. Abasavye kwatigwa mu ibanga ry'ubudiyakoni nibagaruke. Bakunzi banje muze dusabe Imana umuvyeyi wacu kandi mushobora vyose ahunda umugisha izi ntore yishakiye gutera iteka ry'ubudiyakoni n'izi ntore yishakiye gutera iteka ry'ubupatiri azuzemwo ingabirano ziwe. Abishoboye mwese mupfukame dushikirize igisabisho duciye kuberanda. abatigwa mu budiyakoni n'abatigwa mu bupatiri bararyama ikimenyetso c'ukwishikana bihereza Imana mu kwicisha bugufi, maze twese tube mu gisabisho twambaza beranda bari mu ijuru babashikane ku Mana nk'amashikanwa mazima ahimbara Imana yo kuyikorera mu murima wayo mweranda.
mukamamana turagusavye uteye ugutwi ibisabisho vyacu utwunganire amabanga tugira dushikirize atungane tagatifuza wongere uhezagire abatwiyumvire ko bakwiye kuguherezwa ngo barangure amabanga meranda tubigusabishije Yesu Kristo mukama wacu. Bamwe bari baryamye nibahaguruke, abasavye kwatigwa mw'ibanga ry'ubupatiri bace babanza bataramuke, hasigare gusa abasavye kwatigwa mw'ibanga ry'ubudiyakoni bace bapfukama imbere y'umwepiskopi kugira ngo abatire. Mu kubatira barabubikako ibiganza ku mutwe w'umwe wese kugira ngo baronke ingabirano z'iryo banga, hanyuma aze kubavugirako igisabisho co kwatigwa. Dusabe mugira agacerere, turi mu kiringo ceranda cane, aho mutima mweranda ariko arashungurukira kuri aba batigwa mu budiyakoni. Dusabe rero mugira agacerere kanini cane, twese tube mu gisabisho hamwe na ekleziya ihagarariwe iserukiwe n'umwepiskopi ariko aratira aba basuku b'ekleziya. Duhaguruke. Mana mushobora vyose, wowe utanga ubukuru ukongera ukageza umwe wese ku rugero rwiwe no mu bikorwa bimubereye. We mudahinduka, wamusubiza itoto ibintu vyose ukabitunganya, utumye Yesu Kristo umwana wawe ariwe mukama wacu. Jambo ryawe utananirwa, ubwenge butagabanuka, turakuzamvye wame udushize ku mutima, turonse imisi yose vyiza twifuza. Turagukengurukiye kubera umubiri w'umwana wawe ari we ekleziya yawe wasesekarije ingabirano z'ubwoko bwose, naho igizwe n'isinzi ry'abantu yarayihaye itegeko ry'agatangaza
ryama rikomeza ubumwe bwayo rikayigira umuryango umwe wagenewe kugwira no gusasagara. Warashinze imigwi itatu y'abazorangura ibanga ryawe ryeranda bakubahiriza izina ryawe, na kera niko bene Levi batasi bagukorera mu ngoro yawe nyeranda kugira ngo bazigamire iragi ry'umuhezagiro wawe w'imyaka yose. Niko no mu minsi ya mbere y'Ekleziya abatumwa b'umwana wawe bamurikiwe na mutima mweranda batoye abagabo indwi b'intungane ngo babunganire iminsi yose mu bikorwa byabo, n'ababoneraho kwihatira gusenga no kwigisha. Abo rero batowe barabasabiye babika ko ibiganza babashira igikorwa cyo kuraba ibibatunga. None rero Mukama turagusabye ngo urabe byiza n'abasabyi bawe tugira tuguhereze ngo baze bame batunganya ivyerekeye rutari ntagatifu y'ibanga ry'ubudiyakoni. Turakuzamvye Mukama bashungurure ko mutima mweranda abakomeze na zangabirano ndwi bashobore kurangura batiriganya ibangu bashinze. Ingeso nziza nizibasage bakundana urutarugwa gahemo, babungabunga abagwayi n'abagowe, nibatekana akagayo, bamana ubutore bw'umutima kandi bame barangwa n'umutima wo gukurikiza ingeso y'ubugamburutsi. Ese amabwirizwa yawe yokwama yigaragaza mu migenzo yabo kugira ngo mu ngeso yabo ibwere ntegerwa babera akayoro keza igihugu ceranda naco kibonereho kibigane. Ese bokwamara abantu b'umutima abandi barabirako bagashinga imizi ikaguma muri Kristo. Barigana ngaha kwisi umwana wawe yaje gukora ataje gukorerwa kugira ngo babonereho kuzovyagira hamwe nawe mu bwami bw'ijuru. Tubigusabije Yesu Kristo umwana wawe ariwe Mukama wacu, w'Imana musangi ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda uno mu myaka yose. Kugabana abadiyakoni bashasha umwepiskopi arahejeje kubatira, none rero bajya bashikirize inyambagwa bazoza barambara bariko bararangura ubutumwa bw'iryo banga. Abapadiri bakuru babo bo mu maparuwasi bavamwo bace basubira nka kumwe babigira ku bakorezi, bagende kubambika izo nyambagwa. Bambara istora bayihagatiye, bace bayirenza ko iyindi nyambagwa yitwa darmatika. bace baduga imbere y'umwepiskopi babiri babiri, ariko ahereze umwe igitabo c'ijambo ry'Imana bazokoresha mu butumwa bwo kwigisha.
Josué na Elvis Vobis akira igitabo kirimo inkuru nziza ya Kristo mushinzwe kurishikiriza muritondereye byo muzoba musomye muvyemere byo muzoba mwemeye muvyigishe byo muzoba mwigishije mubikurikize nimugira amahoro ngirahore no mu mutima wawe. Moise Nolask nimwakire iki gitabo kirimo inkuru nziza ya Kristo mushinzwe kurishikiriza muritonde rero byo muzoba musomye muvyemere byo muzoba mwemeye muvyigishe ibyo muzoba mwigishije mubikurikize mugira amahoro yongera ahore mu mutima wawe. Pasteur Joël akire iki gitabo kirimo inkuru nziza ya Kristo mushinzwe kurishikiriza muritonde rero ibyo muzoba musomye muvyemere ibyo muzoba mwemeye muvyigishe ibyo muzoba mwigishije mubikurikize mugira amahoro yongera ahore mu mutima wawe. Umwepiskopi abonye bibereye arabakeza, ahejeje kubakeza bace bashika mu bibanza babateguriye ngaha imbere. Bamwe basaba kwatigwa mu ibanga ry'ubupatiri bace baba baritegura bashike ngaha imbere.